bihayanishijwe bigiye bitandukanye ndavuga muri 1xbet tugaca muri Canal Plus. Reka rero tuze twinjire neza neza n'amakuru yacu ariko aravugwa turayahera hano mu gihugu iwacu neza neza muri beach soccer. Hari ku munsi w'ejo nibwo hariko haraba match ubona ko yarimeze neza cyane ndavuga muri beach soccer kabisa ubona ko gwari urukino ubona ko gwari rurindiranye ishika n'abatari bake bariko rurahuza ama equipe agera kuri abiri n'ibihugu bigera kuri bibiri. Ni igihugu cacu ciza cyane cy'u Burundi mu rukino gwa beach soccer ubona ko barako baramutse batana mu mutwe n'igihugu ca Malawi. Ni muri ya ntumbero yo kugirane, ni muri ya ntumbero yo kurondera itike ryo kuzokina igikombe ca Afrika kuri urwo rukino basanzwe bakinira ku musenyi. Rero ku munsi w'ejo igihe c'isaha y'icenda nibwo match yariramutse inatangura inaba mu gihe ubona ko kuba akunzi benshi cyane kabisa ku kibuga kimeze neza cyane gikunze kuba cakira inkino zitari zike kuri Olymp Africa niho hariko harabera ubwo urukino neza na neza ku bakunzi benshi bagiye batandukanye ubona ko bari bageze aho haza kuba habera urukino rwaje kuba rutangura igihe cy'isaha y'icenda. Ntabwo byaje kuba bigenda nkuko twari tubyiteze, ntabwo byaje kuba bigenda nkuko natwe twari twabiteguye neza cyane. Ni match ubona ko yaje kubitangura ubona ko abasore bose haba ku ruhande rwa Malawi haba ku ruhande rw'igihugu cyacu cy'u Burundi bose barako baragenda berekana ubu ukomezi butangaje canke ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru. Ubona ko bose bari bafise ikintu kimwe cyari caje kibazanye ndavuga kurondera intsinzi mu maso y'umushikiranganje mu byajejwe harimo ivy'inkino ndavuga Gervais abayeho mu maso y'icegera cy'urongo ishiramwe ry'umupira w'amaguru FFB ndavuga Arcade ne mubona mu maso usanzwe ari kizigenza w'intamba mu rugamba Saidi ntibazo nkize nawe yari yamaze kuba ahashika mu maso y'abakunzi b'umupira w'amaguru benshi ndavuga haba ukinirwa ku musenyi ndetse n'udakinirwa ku musenyi mu maso y'abakunzi b'inkino muri rusangi batari bake barabishikiye ku kibuga ubona ko bari basesekayemo kabisa baje gukurikirana ubwo urukino. Igihugu canke umugwi nserukira igihugu ca Malawi ntabwo byaje kuba utworohereza canke ntabwo waje kuba dugirira imbabazi kuko waje kuba dutsinda neza cyane ibitsindo bigera kuri ndwi ku bitsindo bitandatu by'intamba mu rugamba. Burundi bubona gutakaza urukino rwabo rwa mbere twarako dutana mu mutwe n'igihugu ca Malawi. Bona Ernike twaje kuba dutakaza urukino twarako turanakira ibibazo biraza kuba bigorana cyane kugira ngo tuze kuba dukuvra defete twaje kuba tugira ku munsi w'ejo. Ikintu cya mbere cyo novuga ku equipe nationale ya beach soccer navuga ko ni equipe ubona ko yagaragaje kuba yitegura, bari bagaragaje kuba bagira imyimenyerezo ikwiye, ni equipe ubona ko bari bagaragaje kuba nabo bitegura ku rugero rushimishije nubwo bashobora kuba batakaza ku munsi w'ejo. N'urukino ngo ariko rubera ari mu Nyabugete niho hasanzwe hari ikibuga bariko barakirirako ku ca beach soccer aho ubona ko haraba inyecubahiro bagiye batandukanye ariko bagenda barorera urwo rukino. Rero kuza gutsindwa n'igihugu ca Malawi urukino rw'ibanze novuga ko ni esheke twagize kuko nitwe twari twakiriye imbere y'abafana bacu kandi novuga ko ugiye kurana nitwe novuga twari favori ugereranyije n'igihugu ca Malawi muga kuza gutakaza biraza kuba bidusaba izindi nguvu nyinshi kugira bikundike tuze kuba tunarengana kuko kuza gutsindirwa imbere iwanyu novuga ko kiba ari ikintu kinababaje cyane. Kuza gutsindwa iwanyu novuga ko kiba ari ikintu kinababaje cyane. Match nibyo irabereye mu rugo abakinyi baritanze ku rwego rukomeye nkuko musanzwe mubizi ndavuga mu rukino rwa beach soccer n'urukino barako bakina mu mice igera kuri 3 ndavuga nka bijya bagira akaruhuko ubona ko bakina imice igera kuri 3 agace ka mbere kakamara iminota 12 akakabiri iminota 12 ndetse ka gatatu kakamara iminota igera kuri 12. Agace ka mbere kaje kuba karangira ibitsindo bigera kuri bitatu ndavuga ku ruhande rwa Malawi ku gitsindo kimwe c'intamba mu rugamba. Ni n'intamba mu rugamba ubona ko ribo bari batanguye no kwinjira mu rukino hakiri kare cyane ko nibo batanguye kubona igitsindo ca mbere ariko
byaje kuba bigorana cyane birerekana yuko igihugu ca Malawi bo bari bazi neza cyane cyabazanye kandi bari baje bari motive cyane gusumbya uko natwe twari tuvyibaza agace ka mbere kaje kuba karangira Malawi uri imbere ibitsindo bigera kuri bitatu twe natwe dufise igitsindo kimwe ukwinjira mu kibuga kwa Malawi ku rwego rwa mbere byaje kuba binadukora ko bona apologize muri rusange nari navuze ku munsi w'ejo ati nivyo dufise iyo equipe imeze neza equipe nayo y'abasore bacu nabonye bari bamaze no vuga ngo igihe kitari gito bategura runo rukino bategura no vuga ngo ino competition ariko byagomba kuba nkuko byari byarateguwe ku munsi w'ejo nuko vyari bihugu bigibiri byari ko birahura mugabo tugerageje kuraba mu bukomezi bwo twabona ko iyo Malawi iri imbere kandi n'igihugu ca Malawi naco cyamaze kuba kibijamo hakiri kare par rapport ya twebwe rero kuba bamaze kuba igice cyacu cya mbere ko nkuko wabivuze nyene ni umukino kinwa mu mice myinshi nkuko bavuga ati ugutanze kurya gutanga no guhaga bari bamaze kudutsinda ibitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe ariko wabona ko ari abasore b'abarundi nabo bariko barakina bari muri game ariko wabona ko iyo Malawi yoyo yari yamaze kudutanga mu kwinjira neza na neza mu rukino c'est vrai twari wacu turagize ico kibuga n'abafana bari bahari batari bake ndetse n'abanyavyubahiro bagiye batandukanye mugabe ikipe yo yatanguye itwereka ko hari ikintu kinini iturusha niko kudutsinda ibyo bitsindo bigera kuri 3 kuri kimwe mu gice cya mbere ariko twabona ko nabo basore bari bafise ico cizere nabwo bariko baracika intege ndavuga abasore bacu twabona ko umwanya n'umwanya bashobora kuza bakagira byinshi banahinduye twabona ko umwanya n'umwanya bashobora kuza bakagira byinshi banahinduye ni ikintu nkunze kuba ndanavuga canke n'ikintu nkunze kuba ndanashika ko cyane bona Apollinaire ndetse na Ernike buri kintu cose canke buri novuga gute buri kintu cyose ubushaka kuba wonashika ko cyangwa ubushaka kuba wonagiramwe ibihe byiza irifo kugerageza kwiga mugenzi wawe ukamwiga hakiri kare cyane ko nyimba twatanguye kwinjira mu rukino tukabona nico gitsindo ca mbere hakiri kare ariko Malawi nayo ikaze kadushiramwo bitatu bikurikiranye tutarashobora kuba dushiramwo icya kabiri byaje kuba byerekana ko Malawi nayo biciye kubamenyereza babo staff yabo muri rusanga bari kuri ku gatebe akabamenyereza nabo bari basomye urukino ndavuga par rapport yuko twe natwe twaje kuba tunarusoma ndaza kuba ndabikoreka ukuntu ndakubwira ati bashobora kuba basomye urukino kuturusha nivyo baje kuba badutereka mu byo bitsindo bigera kuri bitatu agace ka mbere kaza kuba karangira ari byo bitsindo bigera kuri bitatu ariko natwe twori twokabaye kuba ari twe twaje kuba tunabakira hano iwacu ari yo kubakira bisa nkuko umenga nibo baje kuba banatwakira nibyo twabatsinze ico gitsindo ca mbere cyo kubaha kariba ariko nabo baza kuba basoma ku nturiro kurusha natwe ko turiko turayisoma ko batwereka ubukomezi budasanzwe batwereka ubushobozi budasanzwe ku gihugu ca Malawi ariko bitaje guca intege ndavuga abasore bacu b'abarundi ndavuga ku gace ka kabiri kuko agace ka kabiri nibyo nako nubundi ndavuga impamba Malawi yari yakuye mu gice ca mbere bagerageje ko bayigwanagwanako kugira ngo baze kuba banayigumana kuko agace ka kabiri nako kaje kuba karangira ari bitsindo bitanu vya Malawi ku bitsindo bigera kuri bitatu by'igihugu c'u Burundi byerekana yuko bibiri bari bavanye mu gice ca mbere baje kuba banabigumana no mu gice ca kabiri biza kuba bigumana abigumayo ari ivyo nyene impamba inguvu bari bakoresheje mu gice ca mbere ziza kuba zituma nazo baza kuba bazekonomiza ndavuga mu gice ca kabiri bituma ubwo barako barakoresha canke inguvu barako barakoresha nazo zibandanya gutuma intsinzi yabo baza kuyimentera kugeza mu gice cya kabiri ibintu bitaje kuba bigenda neza cyane ndavuga ku ntamba mu rugamba kuko natwe ngabo byaca bidusaba inguvu nyinshi twari kuba twakoresheje kare ariko tutaje kuba dukoresha bona Ernest ikintu cya mbere cyo nokubwira ni Malawi ubona ko bagumye bagerageza kwerekana inguvu nyinshi mu rukino rwariko ruraduhuza ku munsi w'ejo kuko Malawi bobo bagumye bari imbere yacu nkuko ari ko ugendo bivuga yaba muri gace ka mbere babona ko ari Malawi yagumye igerageza kuguma iri imbere yacu kuko nkuko bavuze bagiye kuba baje mu karuko bafite ibitsindo 5 kuri ibitsindo 3 kandi ugiye kurana uvuga ko irevre twarako tugerageza gukoresha ingufu nyinshi mugano novuga ko Malawi bo badutanze kwinjira mu rukino badutanje kwinjira mu rukino kandi bo bagumye bagerageza kuraba kumwe n'oguma bari imbere yacu ari naco kintu uvuga ko bagerageje kuba badasumbya mu gace ka mbere navuga ko uburundi twarako turagerageza gushiramo ingufu mugano uvuga ko agace ka mbere kaze Malawi ituri imbere cyane agace ka mbere kaza kuba karangira Malawi ituri imbere aka kabiri karangira n'ubundi Malawi ituri imbere ariko agace ka gatatu ari nako ka nyuma
abasore b'abarundi baza kuba bashiramwo izo nguvu zidasanzwe, abasore b'abarundi baza kuba bashiramwo ubwo bwitange budasanzwe, ubwo butwari bukomeye, baraza kuba banagerageza kugira ngo baze kuba banarondera kugombora ivyo bitsindo. Baranabishiramwo by the way ibitsindo biragira kuri 6-6, ndavuga haba kuri twebwe, ndavuga intama mu rugamba, ndavuga ndetse na Malawi biba 6-6, ariko urukino ruko ruraja kurangira igihugu ca Malawi badutserekamwe igitsindo kimwe rukumbi. Igitsindo novuga yuko cabaye n'igitsindo caje kuba kinababaza abatari bake, kuko ni igitsindo nta nguvu zari girimo, ni vya bindi baro ushobora kuyidevia tout simplement gatoyi ugasanga umunyezamu waje kuba namuhindukiza iyo yaragiye, ugasanga biragoye kwaza kuba nagaruka igitsindo kijamwo. Turanagerageza kurondera kugomora, turanaronka niyo penalty, ariko umunyezamu wa Malawi atubera ibamba kabisa, penalty ayikuramwo. Match iza kubirangira ari bitsindo ndwi by'igihugu ca Malawi ku bitsindo 6 by'igihugu cacu ciza cane c'u Burundi. Impamba batanguranye mu gice ca mbere, gutyo baza kuba bayigwanagwana ko ndavuga igihugu ca Malawi, bituma bananwa iyo ntsinzi yaje kuba inabagirira byiza cane, ndavuga nk'igihugu ca Malawi. Ni ekipe nayo novuga yuko yamaze kubigaruka mu rukino, ndavuga ekipe serukira igihugu yacu ko inyamba baje kuba badutsinze ico gitsindo kimwe caje kuba kininjira by the way, ubona ko no mwanya uri kurarangira, nuko twari twamaze kuba tugora, kuko nivyo twagiye tugenda turushwa, ndavuga mu buce bwagenda burahera, ugasanga igihugu ca Malawi kituri imbere, mugabo abasore bacu novuga ko bakoresheje inguvu zidasanzwe kugira ngo baranaromonta, harageraho tunganya bitsindo bigera kuri 6 ku bindi, ariko ico gitsindo kimwe kiraboneka. Rero nibyo cyabonetse bituviramo novuga ngo gutsindwa, bituviramo intsinzwi unahitaje kwakirwa n'abantu benshi, bivaye ndavuga n'uburyo igitsindo cinjiye nko bivuze, ndetse n'uburyo natwe n'abasore bari bamaze kuba bagaruka mu kibuga, ubona ko ari abasore bari motive, ubona ko ari abasore bafise byinshi novuga ngo bagomba kwerekana. nanone ubona ko twari twakiriye kandi twakiriye novuga ngo ku nturo yacu ya mbere, twagomba no kuza tukakonvenka, tukereka ko amahanga, tukerekana novuga ngo n'ibindi bihugu ndetse no ku mugabane wa Afrika, tukerekana ko iyo football yo ku mucanga no ngaha nayo ishobora kuzikagira iryo zina rikomeye. Rero igitsindo novuga ngo ibitsindo bigera kuri 6 ku ndwi, ni ibitsindo novuga ngo byaje kuba bivamo 6 novuga ngo ku ruhande rw'abasore bacu. Nivyo twabonye bafise abasore nabo bafise niyo experience na hatari niniya, abasore novuga ngo bakina mu equipe akomakomeye nga ya beach soccer, twagiye tunababona ni equipe kandi urabona ko ni equipe ishigikiwe. Twari twateguye neza cyane, twarako tubikora neza cyane, byari ibintu byari ko bigenda neza cyane muri rusangi. Twaje kuba tuburiki, haje kuba ahaburiki kugira ngo tuje kuba tubura intsinzi. Muri rusange ntabwo nza kuba ndabishira mu bintu byinshi, kuko c'est vrai abantu benshi niho bari babibonye, babonye novuga ngo itandukaniro rya football, ndavuga yo kubindi bivuga ndetse na football yo ku mucanga. Ni football igoye yo ku mucanga kandi isabwa ingufu nyinshi nko wabivuze, ko uri kurirukanga ku mucanga utwara baro, novuga yuko ubufise umuzigo, ubumeze nk'uwikoreye umuzigo uri kurirukanga. Rero twari dufise ikibuga, twari dufise umufana, twari dufise confiance, ndavuga kuko nyamba twabonye batangura novuga ngo kwezi kose bariko baritegura, nuko nabo bafise novuga ngo uburyo bariko bateguramo ibintu, kandi tunabishimiye by the way. Tuba tugenda tushima apana ko ziza gusesangura gusa, kuko nyamba bamaze ukwezi kose bariko barategura, bamaze kubona ko ibintu barimo shobora kugira ku rundi rwego kandi gwiza cyane, bikanatuma n'igihugu cyacu gitera imbere ndetse kinamenyekana no muri sport ndetse no mu bundi buryo igihugu giteramo imbere. Icyo twaje kubura icyo bita experience, kuko nyamba twaje kuromonta bari badutsinze baturi hejuru, tukaza tugakura ivyo bitsindo hakageraho tunganya ibitsindo 6 ku bindi, nuko twa esprit de combativité yo twari tuyifise, ndetse n'umufana yari karakora, ko baraba mu maso bakaraba Kigera cyusanzwe atarishira mu upira w'amaguru, Nyakuba Arcade, bakaraba n'abandi bashikiranganje hari niho yaraye mu byagejwe harimo inkino n'imico kama, bakavuga bati tugomba kutamara amazu ubundi ndetse kapiteni w'intamba mu rugamba niho yarari Saidi ntibazonkiza. Rero experience uti yabuze gute? Dufise match international ni makeya, ndavuga c'est vrai haracari kare na myaka iheze, novuga ngo ino football yo ku mucanga ivutse ndetse itangure no gukinwa ku rwego mpuzamakungu, na cyane nga ku mugabane wa Afrika.
iyo Malawi yo izi novuga ngo gukina n'ibindi bihugu bagiye bahura bifise ubukomezi budasanzwe nubwo yaje kubigorwa cyane n'ikipe yacu kuko natwe twariteguye kandi ntabwo twari tuje gutembera cyangwa ngo turebe mu maso abakinyi ba Malawi twari tuje kubatsinda nubwo bitaje gukunda ariko manque d'experience novuga ngo niyo yaje gukora resistance uwo mwanya ni ryari udefanda ni ryari tugutekerezwa kuzigama ino ntsinzi ivyo byose turaza tukabiteraniriza hamwe tugasanga biriko bikora muri kwa kubura novuga ngo uburambe muri iyo football yo kumucanga ariko no gukora cyane no kugwiza amamace no kugwiza novuga ngo ama equipe noneho tunashima no munsi turi bafise imicibiri muri championnat ngaho iwacu hariho Ligue A hariho Ligue A hakaba na Ligue B byo byose nibiza bikagarantisa ko iyo football yo kumucanga nayo iritabirwa ama equipe arenga 200 amaze kuba kina championnat ubona ko ari ibintu biriko byegenda byitabwaho rero muri rusangi nabonye abasore babizi nabonye abasore bafise ivyo bituza bakoze umubiri bazi no gukina iyo football yo kumucanga kuko nayo nirasaba izo nguvu ndetse igasaba niyo technique ariko muri rusangi ndabona ibintu bizohava bigenda neza ibintu bizokunda kuko nabonye ari n'abasore pe bafise iryo shaka bafise umurava bafise kwitanga bavuga bati twambaye jezi nserukira gihugu iri kwibendera y'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza ati tugomba kutamara amazi abuno Burundi ndetse no gutamara amazi novuga ngo ikipe yacu ndetse n'abasanzwe batwize kugira ngo dutegure zino nkino ikintu novuga je mbona nka federation yo bandanye batera intege nubwo bashoboye kuba batakaza urukino bariko bakina na Malawi ku munsi w'ejo navyo vyobaha inguvu irevyo novuga ko Gabari itari kirenga ugereranije nabo bariko bagenda bahura mugano novuga ko ni equipe serukira igihugu ya beach soccer ubona ko nabo bariko bagerageza kuba bitanga kugira ariko vyogenda neza gutakaza urukino rwa Malawi biraza kuba gutakaza urukino rwa mbere ko bakina na Malawi ku munsi w'ejo biraza gutuma natwe bidusaba gukoresha ingufu nyinshi cyane kuko naho nyene nako ndagomba gushika bona Erniki ndetse na Apollinaire nibyo twatakaje urukino ariko ntabuze ndavuga les points positifs canke ibintu byiza cyane byaje kuba bigaragara mu rukino ko nyimba urukino tuje kuba twakirira mu rugo nibyo dutsindiwe muhira ariko habaye ibyo byiza twabonye ibyo bintu bimeze neza cyane dushobora kuvuga ati ibi bintu byagenze neza cyane ati ibintu byari bimeze neza cyane ati ngaha nibyo twabonye nibyo udukosa twabaye kuko mu nkino nk'izi kirazira kuza kudebukirwa navuga guhera mu gace ka mbere ho muba mugifise ingufu nyinshi muvuma muza kuba mujera umwanya wa nyuma ariko nibyo twagerageje no kugaruka mu rukino ngo nabivuze mu gace ka nyuma turanagerageza turagombara turashika aho tunganya 6 ariko ekipe ya Malawi za kubiduciramwo ico gitsindo kindi caje kuba kinabaha niyo ntsinzi twanagerageje no mu nyuma turaronka n'ubwo buryo bwo gutsinda nko nabikubwiye twaranose na penalty ariko tuzakuba tunayihusha umunyezamu wa Malawi yabaye mwiza cyane akuramo iyo mipira ariko nibyo nyimba dushaka gushika mu gikombe ca Afrika ndavuga ko mu rukinirwa ku musenyi ndavuga ariya mu gihugu ca Egypte nibyo hariho byinshi byo gukosora nibyo twabonye byiza byo kongeramwe ingufu ariko harimo nibyo byo gukosora ni giki twokora kugira ngo tubone equipe nationale yacu nayo iri kiragira kuko nk'ubu ndiko ndabikubwira urukino rwo gusubiriza ruraba ku munsi wa gatandatu rwo gusubiriza ruraba ku munsi wa gatandatu mu gihugu ca Malawi birumvikana fata urugendo baza kuba banafata ufata umwanya wo kuza banitegura kuko ndibaza n'ibintu baraza kuba bakinira ku rukino rwarabye ku rukino rwabaye ku munsi w'ejo bereza kuba bibatwara umwanya n'umwanya wo kubanza kwanaliza eske amakosa yacu yabereye hehe kandi n'umumenyereza ndisuri yabonye hano habereye amakosa yabonye aho gukosora hariho bereza kuba bitwara umwanya utari munini kugira ngo baze kuba biga ku adversaire wabo hagiye umuntu yatsinze biragorana yuko nawe avuga ati jenza kwigira ngako kuko babona yuko umenga byose byagenze neza cyane ariko watsinzwe wo biroroshe kubona ati kosa ryabereye ngaha ati ngaha yantsinze ariko nawe nyeri yari yagize utuntu nk'utu nari nshobora kubikosora gutya ni giki cyo gukora kugira ngo tureke kwiyumvira muri future yo kure cyane ariko twiyumvire ku munsi wa gatandatu ho tugiye gukina urukino rwo gusubiriza ni giki cyo gukora kugira ngo tuze kuba nkuko muri ambiance yari kirava mu bakinyi ndetse no muri staff abo twagiye kuba tunavugana nyuma y'urukino bose baje bavuga bati nibyo twaje kuba tunatsindwa nako n'abafana bifitiye ikizere bavuga bati nibyo twabonye Malawi ariko ati semana we kuza kudutera ubwoba ngo tugene kuvuga yuko twamaze kuba tutsindwa no muri match kurikira ariko ikizere cyo kirahari ariko ikizere cyo nyine ntigihagije ni giki cyo gukora bona Ernike ni giki cyo gukora bona apologize kugira ngo ku munsi wa gatandatu ndabuzigerekerezo rya 27 tuze kuba twizera neza na neza intsinzi imbere y'igihugu ca Malawi narijye tuzoba twagisanze mu rugo
ikintu cya mbere novuga cyoco Mm. ni ukongereza inguvu nicyo kintu cya mbere noza nkavuga kuko twatsinzwe Mm. kandi twarushijwe iyo utsinzwe uba warushijwe urumva Mm. rero iyo uba warushijwe urategura kugira uwakurushije nawe uzomusumbye ntuca uza kuvuga ngo twagerageje twerekanye ubuhinga irebye byaba twerekanye ubuhinga twagerageje mu gihe icyo twagomba gushika ko ntacyo twashitseho Mm. twashaka intsinzi twayibuze nabyo ibyo biri mu bitanga experience kuko Mm. nyamba ushobora gufata ukamara ukwezi kose uri kurategura bariya basore Mm. byose biva mu nteguro Mm. warumbaje ati ngo hokogwa iki ikintu cyo gukora ikintu cyo gukosora twebwe sindiko ndanza ngo duhave tuja muri beach soka kwa cane ngo twinjiremo muri kazoza tuvize ku munsi wa gatandatu tubanza turabira hafi kuko nyimba tuzoraba tuza kuvuga muri kazoza iyo kazoza turaza kuba tuyivuga ariko itangura kubaka uno munsi kwa match tubanje kurabira kuri izi match kuko nyimba dushaka kwiyumvira iyo kazoza yakure foko tubanza kurengana igihugu ca Malawi nayo tifise ku munsi wa gatandatu twakinye urukino ku munsi weje twatsinzwe ese ko amakosa yabereye he ni igiki cyo gukosora kugira ngo tuje guhiga intsinzi mu gihugu ca Malawi ivyo nakubwira ngo rero tugomba gutegura uti gute no munsi tugeze ku munsi wa kabiri urukino ruraba ku munsi wa gatandatu bivuga ngo hasigaye iminsi igera kuri ine cyo nakubwira cyo ni urukino rusaba n'ingufu nyinshi ni urukino rusaba ingufu nyinshi kandi kuva ngaho werekeza muri Malawi ni urugendo rutari ruto basore shobora no gushika abasore barushe bagiye mu kirere gishasha birasaba gukora iyo myimenyerezo aho ni sawa turaza kuba tuvuye hamwe ariko utanibagira ko bo basanzwe ariho baba nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi ariko muri Malawi natwe ariko manyina ba beach soka ni ryambere bagiye ubwo bwa mbere muri Malawi turahazi ubwo bwa mbere bagiyeyo bwo kuri football twaragiyeyo ikintu rero gihari nibategure equipe bagenda hakiri kare bakora iyo myimenyerezo ku kibuga bazokinira kuko ibyo usanga binatandukanye n'amateriyo ngaho iwacu urasanga twebwe n'ibyo dufise uriya mucanga mwiza dufise novuga ngo ikibuga cyiza cyane ariko nabo ushobora gusanga bafise novuga ngo ikibuga cyiza cyane kandi ugasanga kifise no bo kuba bamaze kuba batera imbere usanga n'uriya mucanga upimye cyangwa urimo novuga ngo ari umucanga wo ku rwego mpuzamakungu wemewe na FIFA cyangwa wemewe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ukinirwa ku mucanga muri Malawi bakagira byinshi bahigi bakakinira kuri iyo tere nabo ikindi nacyo bakiga kwinjira mu rukino ko nyamba twaje kuba dukoresha izo nguvu nyinshi kugira ngo tuze dutsinde tuze turomonte bino bitsindi bari bamaze kuba badushiramwo nabyo biri mu byerekana ko abasore biwacu bagize rutari mu kwinjira muri game kandi tibagira ko kubuza batatu nawo nabyina nakubwiye mu kanyageze ndakubwira ati ndaza kuba ndakwereka ikintu ndakubwirira yuko rimwe na rimwe kwinjira mu rukino gusumbya mugenzi wawe ari atu principal ndavuga muri mukino buri mukino wose uri kurakina kwinjira mu rukino bwa mbere ni atu principal ndavuga buri kintu cyose kuko raba tsindo bibiri bashizemo mu gace ka mbere nivyo baje kuba bagwana ko gushikaho dusigazamwo kimwe ariko naco kitunanira gukuramo bitakwa bituma rero igihugu ca Malawi kiguma kiri imbere ariko unabandanya ibikwiye kugira ngo dukosore tuze kubona igihugu cacu naco kibandanya kimeze neza none navuze ngo bagomba gushika kare bagategura bakaraba ikibuga bakaraba ikirere bakaraba ifunguro zaho ko ibyo byose biri mu bikora ekipe biri mu bikora umukinyi eske indya yafunguye ziramworohereza bivanye n'izarizo n'igihugu aziririye mu ziraza kumworohereza ko aza kuba yitwara neza ko twagiye tubona novuga ngo abakinyi benshi haba no muri football bagenda mu bihugu bigiye bitandukanye bakavuga ngo tugenda twitwariye indya twabonye biba muri Coupe du Monde yabaye mu Burusiya 2018 ama ekipe menshi yagiye yitwariye amarasiyo n'ibyo bakoresha na Maroc avuga ati twebwe nitwemera gufungura indya zahari